Umushikiranganji ajeje kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida Sylvie Nzeyimana aramenyesha abarundi ko ngo naho mu Burundi hari incanco za COVID-19 ngo kwicandagisha ari ubushake bw'umuntu, ngaho ni mu gihe hari abakoresha batanguye kwiyumvira gutegeka abakozi babo kwicandagisha ngo ivyo biciye kubiri n'amategeko. Turamenyesha yuko incanco mu gihugu zirahari ziratangwa, kandi dusubiye kwibutsa yuko urucanco ruhabwa umuntu ubushake bwiwe. Ivyo tubivuze kuko hariho amakuru amwe twumva yuko hoba hariho abakoresha boba bariko bariyumvira yuko botegeka abakozi babo kuronka urwo rucanco, aho baba bagiye kubiri na politike y'igihugu iriko irakurikizwa muri ino minsi. Ivyo yabivuze igihe ariko agendera ibibanza bapimiramwo umugera wa COVID-19 na cane cane ibibanza bicako ingenzi izinjira n'izisohoka nko ku mupaka Uburundi buhana n'igihugu ca Kongo mu Gatumba, ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye n'ahandi araba ingene vyifashe. Hariho ibibanza bisanzwe bipimirwamwo ingenzi, ariho kuri mu kigo ca INSP, ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye, hamwe no ku mupaka uhuza Uburundi n'igihugu ca Kongo mu Gatumba. Twongera turagendera n'ikibanza gisanzwe gipimirwamwo abantu bose kiri mu Kamenge, aho bita muri Sokartier. Intumbero nyamukuru y'urwo rugendo kwari ukuraba uko ibikorwa muri rusangi vyifashe, cane cane muri ino minsi tuzi ko abantu bipimisha ari benshi. Iyindi mvo nyamukuru kwari no gushika ku kivi tugasanga abakozi aho bariko barakora. Muri ino minsi tuzi ko hari akazi kenshi, kugira ngo turabe yuko ata bibazo atangwane baba bafise mu kazi kabo. Kuri iyo mvo ya mbere twasanze ibikorwa bimeze neza, ibikorwa birarangurwa neza. Nko kuri ivyo bibanza bapimirako ingenzi zinjira mu gihugu canke zisohoka mu gihugu, batubwiye yuko ata ngorane zihari, abantu batunganirizwa. Gusa mu kigo INSP batubwiye yuko mu minsi iheze bari bafise ikibazo ca connexion internet bakoresha iyo bariko barinjiza mu mamashini inyishu z'ibipimo bapimye. Iyo connexion ikaba itari ikwiye kugira ngo bashobore gutunganiriza abantu mu mwanya ubereye. Batubwiye ko biyungunganije bakagerageza uko bashoboye bakongereza iyo connexion, ko muri no minsi rero ibintu vyaba bimeze neza, inyinshi zizoba ziteba cane nk'uko zateba mu minsi iheze, ariko ko n'ubu bakibona yuko hakenewe yuko hokongerezwa gatoyi kugira ngo umwanya uhaca imbere yuko inyishu ziboneka n'ubundi ube muto. Ico twakibonye, kandi twabonye yuko bikenewe yuko hoba igikozwe kugira ngo uwo mwanya inyishu z'ibipimo bagize ziboneke, uwo mwanya ube muto. Twabemereye ko tugiye kubirabira hamwe kugira ngo ico kibazo gitorere umuti. Kuri iyi site naho isanzwe ipima abantu bose, naho nyene batubwiye yuko ata ngorane bafise. Abantu mu minsi iheze bahora baza kwipimisha ari benshi cane, batubwiye ko muri ino minsi bagabanutse kubera ibibanza vyo gupimirwamwo muri ino gisagara ca Bujumbura vyongerejwe, kandi ko ubu n'abagwaye bariko baragabanuka hano mu gisagara, bituma rero abipimisha nubwo bakiri benshi ntibangana nabo bahora bapima nko mu ndwi zibiri ziheze.
Ku bakozi bakorera kuri bino bibanza bipimirwamwo umugera wa coronavirus, batubwiye ko akazi n'ivyo ni kenshi, harajamwo kuruha. Twabateye intege, turababwira yuko akazi ko gukora kwa muganga ariko bimeze, bisaba kwitanga, n'umuhamagaro, kuko abakeneye ubufasha bwo kwa muganga bobo bama bariho amasaha 24 kuri 24. Twabateye intege rero babandanye ibikorwa abitanga kugira ngo batunganirize abenegihugu bose. Tuboneyeho rero kano kanya no gusubira guhimiriza abenegihugu, abarundi bose, kugira ngo bamenye yuko ikiza ca coronavirus ataho cagiye mu gihugu cacu, mbe no kw'isi yose kiracahari. Babandanye rero bakurikiza arya mabwirizwa yo kwikingira umugera wa coronavirus asanzwe yaramenyeshejwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu. Umushikiranganji ajejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida yamenyesheje kandi ko biteguye gupima abanyeshure baba mu ndaro ejo canke hirya y'ejo imbere yuko basubira ku mashure mu ndwiza. Tuboneyeho no kumenyesha yuko mu bushikiranganji twiteguye gupima abanyeshure baba mu ndaro bagire basubire ku mashure mu ndwiza. Turiteguye neza, igikorwa ejo canke hirya y'ejo kiratangura.